Shalom shalom, turashimiye Imana yongeye kugira ubuntu bwayo n'imbabazi zayo kuri uyu munsi. Turashimiye kugira neza ku mwami wacu Yesu Kristo, imbabazi ziwe agira ibihe byose zamaho ibihe byose. Nitezera Justin niyo muri kumwe muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Nagomba twongere dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Mariko igice caho ca gatanu ku murongo waho wa 41. Ijambo ry'Imana avuga ngo afata ukuboko kw'ikiziga arakibarira ati talisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa kanje ndakubariye n'ivyuka. Umukobwa aca avyuka uwo mwanya aragendagenda, kuko yari amaze imyaka 12 avutse. Baca baratangara cane gose. Haleluya, haleluya. Ejo nariko ndavuga ku ijambo ryo kwizera. I was talking about faith. Naranasomye ku ijambo ryo haruguru, umukuru w'isinagoga aho yaje arabwira Yesu, aramubwira ngo ntabarira akana kanje kapfuye. Yesu araza aramubwira ni humura, ntago umwana yapfuye, wizere gusa arakira. Imana idufashe cane gose kandi Imana idutabara. Yesu adufashe cane gose kandi Yesu Kristo adutabare cane. Hano Yesu yafashe ukuboko kwa kino kiziga aragikangura, arakibwira ngo gakobwa kanje vyuka. Yesu yari afise ubushobozi kimwe muri we, kandi hari ukwizera kudasanzwe kwari muri we. Ukwizera gufatanyije n'ubushobozi bw'amasengesho muri ikintu gikomeye cyane gose. Ndagomba mbwira umuntu misi yose yama yidoga, mana ubuzima bwanje nta nyisho bufise, mana ubuzima bwanje bwarapfuye, mana ubuzima bwanje bwarabaye futi, mana ubuzima bwanje nta nyisho bufise, mana ubuzima bwanje nta gisubizo bufise, mana simbona hirya, simbona hakuno, simbona iyo ndiko ndaja, simbona iyo ndiko ndava, simbona ishusho y'ubuzima bwanje. I'm not seeing anything. Ndikumva hehe, ndiko ndaja he? Wizere hanyuma usenge. Birashoboka ko n'ubushobozi bwawe, reka ndakubarire, uboshwe ntabwo ushobora kwibohora until habonetse umuntu aza akakubohora, akakubohora. Amaze kukubohora, nawe urashobora kubohora ibindi biboshe. Ni kuvuga yuko igihe cyose ukiboshe ni ikintu kigoye cyane yuko ushobora kubohoka. Ni ikintu kigoye cyane ko iminyororo ikuri ishobora kuyikuraho. Ntabwo ushobora kwibohora iminyororo ibosha amaguru yawe, bisigura iterambere ryawe, mu gihe iminyororo ibosha amaboko yawe itarabohoka. Birasaba ko haboneka umuntu abohora amaboko yawe kugira ngo nawe ushobore kubohora amaguru yawe, ushobore no kubohora ibindi bitandukanye. Ndagusengera cyane Imana yo mu ijuru, ubwo ubushobozi bwawe n'inkomezi zayo, Imana ibohora ibiganza byawe au nom de Jésus. Iyi saison winjire muri saison yo kuranirwa no guhezagirwa. Ugira ibyizigiro muri wewe, ugira ukwizera muri wewe, uduze ukwizigira muri wewe. Ntucibwe intege n'ibihe, ntucibwe intege n'amajambo. Ukwizera, wizere. Ndagomba ufate ijambo rimwe canke abiri canke atatu uyu mwanya uyizere, hanyuma usenge isengesho. Bwira Imana ni Imana, ndakwinginze kino kintu ndizeye kiraza gukunda, kandi ndumva hari abantu batari bakeya bizeye gukira ingwara, bagomba bakire uyu mwanya nyene. Bizeye kururanirwa, bagomba kuranirwa. Bizeye akazi, muri buze kwakira amakuru meza. Have faith, raise your faith. Ukwizera kwawe kuduge ku yindi ngazi. Izere, 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 pana gukekiranya. Izere, 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 wizere kandi wizere. Ejo zobatera inkuru umwe umugabo umwe yigeze kubura ukwizera, abura amahirwe akomeye cyane gose. Yesu Kristo agutabare kandi akugirire neza.